harimo mu mushaka kwa mozi harimo Kakeri c'est une chanteuse harimo karaoke sindogira karaoke harimo All Saint nawe nyinagira karaoke harimo Adwa harimo sabarimbye gusa mu DJ harimo DJ Feedback ndibaza benshi bakunda vibe iwe cyane nico gituma tomuhomba harimo comedian mukunda azoba n'akajyo keza kubwira batange message kujanye ni kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina ego lutte contre les violences basées sur le genre kubera iki bahisemo kurusha bashiramwo iyo message ego le fait que zoba le 25 Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza. Mushimana ko natwe dushimana muri BI. Gloria Munezero kuri micro. Nkaba ndi kumwe n'umushitsi, murabizi ko ntigera nicara ngandi je nyene namati kumwe n'abantu b'abashitsi. Tuba dufite ibintu dushaka tuganire ko ndamuha ikaze. Hama aramusaba twumviriza tuganire. Ego, murakoze cyane. Deni Bebline Granet. Ego, ndamukije abakunzi ba BI. Ego. Urakoze Bebline sawa umeze neza turashima tumeze neza okay Bebline ku batamuzi urashaka kwitondora mu majambo make ukipresenta mu majambo make kugira ngo tukumenye Bebline ni umwigeme yego umwigeme nkaba nsanzwe nkora ngo kumenyesha makuru mwavyumvise no musinicaranye ngana n'umuntu asanzwe amenyesha amakuru nk'ubu nyine ndiko ndabaza jewe ariko nabonye arafise nk'ubu kumbwira ati ibi bintu uri kurambwira ibi bintu ntibijanye mugabo ndinjira kutavuza kuvuga nashaka tuganire kuri show iri kirategurwa le 25 izobera kuri Inyambo restaurant bar wale watu murashaka kutubwira ingene byo biteguwe wale watu ku bantu batabizi ni ibiki wale watu nkuko ejo kubivuga ndi umwe mu bari ko bategura evenement ya wale watu evenement ya wale watu ni evenement iha akaryo aba artiste batandukanye tuvuze aba artiste harimo abaririmba harimo abatamba harimo aba comedian ego rero muri wale watu rero ni evenement iha akaryo aba artiste batandukanye kugira bashobore kugaragaza impano zabo bashobora kubuza umu artiste peut-être ari mu comédien mugabo ugasanga asa n'indi mpano kuririmba donc ni tofite surprise nini muzobona ibintu byinshi muzomenya abantu benshi bafite impano zitandukanye ego rero wale watu un peu de mots nuko byateguwe na bande wale watu ego wale watu kwiteguwe na Inyambo restaurant bar kwatazi Inyambo restaurant bar ni novuga gute ni kibanza abantu basokeramo bagafunguriramo bakaryoherwa VIP umunadabi ego hasa neza hari calme tuzogirira muri donc bizobera muri cya jardin imbere canke hari inyuma ego nkuko bivuze wale watu uretse ko yakira abantu bashobora gusohokera bakasangira bakaryoherwa irafise n'ikibanza kimanza tuvuze imanza ni manza zitandukanye mariage dote n'izindi rero cette fois yateguriye wale watu ninzo twakirira zari kibanza ciza cagutse numvise uhatse niri kategura rero wale watu Inyambo restaurant bar twaba turi ndumwe muri ariko barategura wale watu twitezemo aba artiste abahe muri iyo kugira ngo ushosha abantu twumve muri wale watu twitegure vraiment bizaba biryoshe cyane tuzoje kumwe n'aba artiste batandukanye hariho abo muzi nabo mutazi nkuko twavuze na akaryo kugwa différents artistes kugira bashobore kugaragaza impano zabo ego mubo muzi nibaza ko harimo mu mushaka kwa mozi harimo Kakeri c'est une chanteuse harimo karaoke sindogira karaoke harimo All Saint nawe nyinagira karaoke harimo Adwa harimo sabarimbye gusa mu DJ harimo DJ Feedback ndibaza benshi bakunda vibe iwe cyane nico gituma tomuhomba harimo comedian mukunda mutima comedian ego harimo mu batamba Samantha ari benshi baramuzi mu danseur atamba neza ego n'abandi benshi batandukanye tuzomona isura ni surprise abafitiye cyane owe tuzomona isura nifuza kubona isura eko kubera amatamba ni surprise rero
ego harimo n'abandi batazwi, harimo witwa Kelsey, harimo Girene, harimo biba Arnold. Donc urumva harimo aba artiste batandukanye cyane. Kugira ngo muhitemo abo ba artiste mwaravye iki? Bon ntaco twaravye nkuko harimo abazwi n'abatazwi twaregere ko tubona ko batazwi cyane mu cyane tuzi mu kibano twamwegera twamubwira ati turifuza gukorana nawe hama nawe akatwemerera nta kindi twaravye ni nkuko mu yindi edition tuzoshobora kuzana n'abandi bafise iyo mpano mugabo bataronka bayigaragariza. No kuvuga yuko ni edition ya kabiri. Ego iya mbere yari yabaye ryari? Wari watu edition ya mbere yabaye muri 2021 yabereye kuri IFB Institut Français du Burundi. No numva ko haciye imyaka iri kwiregereza kuba ibiri ndibaza ko ari kimwe mwaka weze bitabaye. Bon ku mwaka uheze habaye ikibazo cuko kubwa turonke umva ide turayifise muga kubwa turonke nabandi bandusha gukorana ni ibintu bitwara umwanya bishaka ko twitegura neza umva bidutwara umwanya munini sikuvuga ngo tuzokoma bishoboka ari bishoboka twokoma tubaha gano umwaka twobaha ama edition abiri mugabo ko ari ibintu bisaba ko twitegura neza bwa bigende neza muryoherwe bidusaba umwanya bisaba umva nje bituma dane passe bitabaye. Yego wambwiye yuko ari ibintu harimo ibintu mwashatse gushira hamwe aba artiste abazwi n'abatazwi mugabo mu majambo make nk'umuntu ataravye première edition atazi ko yari yarabaye habaye iki muri première edition ni iki twitega muri deuxième edition kitarimo muri première edition? Muri première edition wari watu hanini yari kugaragaza impano z'abajeune batandukanye. Ego harimo na muri première edition harimo abaririmba harimo théâtre musical ku batazi théâtre musical ni théâtre plus musique nibaza ko muca mwitora kwa théâtre ego hama yari hari n'umwaka uzobo hari barakina ubyo bintu baba barakina bamwe baririmba abandi bagakina biriko biravugwa ego hama mu mwaka weze cyane hari kwibuka ko arimo wale watu harimo wale watu urumva turaza yari kwibuka aba artiste bakera twabandi twakuze twumva babandi bafite cyo batwigishije babandi twinspira ko mu ndirimbo baririmba harimo ba Kajanine barimo ba Chanchamisi babahaga benshi abakera bahari n'abadahari yego twara harimo akajyo ko kubibuka mu kuri indirimbo zabo n'ibindi zitandukanye. Uyu mwaka rero ntibirahinduka nabyo nyine bizabirimo kizo kwiyongera ko cyane uretse ko aba artiste bazoba ari kugaragaza impano zabo azoba ari n'akajyo keza kubwira batange message kujanye ni kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Ego lutte contre les violences basées sur le genre. Kubera iki bahisemo guca bashiramo iyo message? Ego le fait que doba le 25 ari journée internationale yo kugwanya amabi afatiye gitsina kandi n'aba artiste nabonye nese kuririmba gusa canke gutamba canke kutwenza mugabo hajya harimo message rero message y'uwo munsi twatoye teme yuko ari kugira tugwanye ihohoterwa rifatiye gitsina. Okay urambye yuko urumva ko ni wale watu ni bari nyene petite babandi bariko baribagira no canke indirimbo zabo turacazikunda mugabo ndamaze gukorana nabo biratandukanye hariho na evenement show yabaye yitwa Umunoni event yabereye hajya kuri sinzi ko abibonye Umunoni event yabereye hajya kwa Jésus haruguru yo kunyamba arahigiye donc harimo ba artiste batandukanye abo harimo D1 harimo Estanish harimo bande mbese mana yanje mengana rasco yararimo menga nabandi na legimo nabandi batandukanye mugabo urumva harimo baririmbyi aba artiste batandukanye bakina maninde abagize mwoba mwaricaye murabegera kugira ngo mushobore kuba nabo nyene mwo bashiramo kubera baramaze kuba bidoga bavuga ati bararirimba indirimbo zacu barazikoresha ko bashaka ntibatubaza ntibagirane barashinganisha hamwe gitwa ngo Sova agashitsi mwoba mwaravuganye nabo petese kugira mumve ko nabo mwobashiramo tukaronka abo bantu bakera nabo muri byo. Bo twebwe mu kwiyumvira wale watu ahubwiye harimo abo benshi muri bo dushaka abantu batazi kugira bashobora kugaragaza impano zabo rero kwa twatoye abo bamwe mu bazwi nibwo tubashire hamwe
n'abandi N'abo batazi bandi kugira basho gufashanya iyo mpano bafise igaragare amasho gutanga message. Bon kuba rero twariyumviriye abo bandi nkuko dushobora kuyumva mu mwaka uza tukashemo n'abandi batarimwo nkuko harimo abari muri première édition mu ngaye deuxième édition batarimwo nkuko muri troisième édition hazoshobora kujamo abandi batandukanye n'abandi twakoranye. None nka inyambo yungukiki ubwayo iyo iri kiravyorganiza apa yuko ibikorera muri kijya kibanza nabo baca bungukiki. Bon inyambo yunguka yuko hari abantu bazoza ubwa mbere bazoza ubwa mbere bahabone babumva inyambo bahora bahatinya ati hari ahantu ntaho haja hazinze canke bumva umengo ntibahabereye kuhaja ariko nakaryo keza ko kuhaza turabaye ikaze muzo mwisange cane n'ahantu heza muzoryoherwa. Oya ni hazinze ubuze ku bintu by'amapri nyene est-ce que hoba hariho promotion canke tuzogumana kajya kamenu kabo nyene kazoguma ari kajya nyene ajya amapri canke hariho ukundi kuntu bazora bakabihinyanyiro bimeze gute ibintu byerekanye n'amapri? Bon kubuje n'amapri amapri hariho promotion mbere kwinjira n'amafaranga 10,000 na VIP 50,000 hama kujanye ni gufungura kinyobwa navyo nyine biza bihari hazora ama promotion atandukanye nk'ifana hazo 2500 hazo promotion ya Amstel Royal Amstel isanzwe Amstel Bock hazo bari statut kuri 10,000 ego ni n'amajus cocktail azoba hari gufungura hazo bari amasete ya ama brochette accompagné kuri 10,000 ama sambusa atandukanye antuka ama prix vraiment twara ama hamburger ama pizza ibiki ibyo byose bizabihari ego bizabihari ku giciro gitoyi cyane kandi kisho kuborohereza umuntu wese azoshobora kwashika. Okay bizotangura wavuze ko bizotangura sangapi bigahera sangapi? Ego gutangura ni isaha 18h gushika 22h nukuvuga isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 4 z'ijoro. Mugabo turazi yuko abantu borganiza amasho murakunda kudukorera nabi cyane ugasanga baravuze ngo batangura 18h ugasanga umuntu arashikanye 20h bitaratangura. Hari abantu peut-être batahakure amabus aragoye peut-être n'ama déplacement murabona ko bigoye. Est-ce que mwaravyumviriye ku buryo muri so yuko isaha izoba iyo nyene? Turi so certain ko no sahari twategurana yuko 18h vraiment event izo bitanguye izo bitanguye kandi 22h naho nyene izo biheze mugabo hazo bari mu DJ twebabwiye azobaryohereza muhanda ya dutamba kuraraho uzoja gazona yani n'uburenganzira bwiwe. Donc iyo 22h ntibaza bakrotiye DJ azoca avuza DJ azobandanya avuza dukrotiye ivyo twateguye mugabo DJ ashoko ndavuza kuraryohere abasho kwashika batambe bidagadure hama mose taho byumvi mugabo ivyo twateguye bizohera 22h. Okay nofumenga sasa birakwese twari kindi kintu nibagiye kukubaza tubakijanye no munsi niba hari ico no bon iki imbere yuko ucanda ku bonca ucuvuga ico no bano ushobora kuba nibagiye umuntu yoba afise icabaza uwo munsi ni charge de la communication ama contact yanyu bari umuntu ashobora kuronka contact umuntu ashobora kuronka ko information uwo munsi. Bon ego kindi kintu no vuga nuko amatika azogusha ujya munsi nyene ego amatika azogusha ujya munsi nyene bazo washitse kibanza zoshika bagura amatike hama kubifuza kutubaza tufise ama page tufise page ya Instagram tufise page ya Facebook Twitter ashaka kutwandikira message wale watu kunyene hose wale watu tutubona wale watu mugabo kuri affiche zanyu handitse ibintu bya v.20 w.w kubera iki mwahisemo gucanganya abantu kubera nabonye nanga kiragoye ni creativity yuko w ihinduka v oya si w niko gusa ni kwicapya ni w gusa kubera kurumva muri w ni v bifatanye mugabo ni creativity sinzi twashatse kubacanga. Okay nabonye menga je byancanze no gusoma byari gusoma urumva rero wari uriko uravuga yuko ni donc murafite ama page umuntu ashobora kurondera akabandikira ngaho nyene kuri ayo ma page. Yego bon numva sawa amatike azogurishwa mu même jour haje nyene ku kibanza kuri Inyambo Resto Bar ku batahazi guhera 17h zo kibanza ku buryo ushobora gushika kare azodusangeho. Ego twavuga kare vraiment turisiri nuko nawe nta muntu yoza karazi ko biziko cyangwa 18h turazanya abanyabujumbura
ndoshika 17 ibintu byaje kwaje kwipanga byose abantu bose turi ready. Okay. Ku batahazi kuri Inyambo Restaurant Bar ni hafi ya le Flamboyant kwa Jésus no kumutsinda bar kumutsinda 1 bar kumutsinda 1 abantu banywe ivyayi mwavyumvise ni kumutsinda Jean ni kumutsinda 1 canke kuri Flamboyant le Flamboyant murahazi abantu bakunda kugenda naho kugira ibintu vy'amakaraoke canke ibiki bumva ni kwa Jésus ni musi yaho. Okay, tugushimire cyane Beblin. Reka tubashimire natwe kuba mwadutumi hama dutumire ababakurikirana bose karibu cyane ni samedi le 25 novembre kuri Inyambo Bar Restaurant Bar. Karibu twabiteze cyane kandi natwe tufite ibintu byinshi cyane biryoshye. Izo ari ibintu biteza cyane biryoshye. Antwa natwe tuzoba tuhari tuzobibona. Nibabikora nabi tuzobibona. Tuzosiba tuzoza. Urakoze cyane rero. Yego murakoze cyane. Mwumvise Bebline yaduhaye show umva show zikumaziza ni mu mpera z'umwaka. Nta muntu numwe ashaka ko umuntu weekend igenda atamerewe neza. Rero naje ndabafashe kubagirira publicity. Urumva ni samedi muzobe muhari kandi muzobe ku masaha kugira ngo baduhe show kare hama dutahe kare tuje mu bindi murabona ko n'imvura esikaye yabaye ndani. Okay, Bebline, merci beaucoup. Ego mwakoze namwe gogo. Tuzosubira rero. Hama ndabashimire namwe mwese muhandanya mutwumviriza. Mukabe Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Bye. Bye bye.